ndabahaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanya muriko muratwumviriza kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 5 Rusama 2026 musangwa ikaze ryo gukurikirana amakuru mwateguriwe mukaba muyashikirizwa na Don Ndujemba z'umutima afadikanije na Justin Manirakiza mu buhinga bw'ivyo mu nkondire mbanze ndabashikirize ingingo zimwe ashimikiyeko. Umugwi CVR wabaye igikoresho c'akagwi k'abategetsi kariko gategura intambara hagati y'abarundi mu gutanga biciye mu kinyoma amazu n'amatongo ngo vyanyazwe. Murumva bamwe mu bategetsi bari kwisonga muri uwo mugambi. Abemera Imana basabwa guhaguruka biyamirize Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi ku majambo yarayavuze ko Yezu yahinduye umwana ingurube. Hari n'ayandi inkuru imwe mu buryo burambuye ni mu kanya. Ndasubiye kubaramutsa. Ibiriko birakogwa n'umugwi CVR vyo gutanga amazu canke ayandi matungo nk'amatongo cane cane mu gisagara ca Bujumbura ngo vyanyazwe mu 1972 birimwo ububeshi. Bamwe n'abandi babona ko uwo mugwi wagizwe igikoresho c'ubutegetsi mu ntumbero yo gushika ku nyungu z'abategetsi ariko bikazokwega intambara hagati y'abanyagihugu muri kazoza. Abaza kwisonga mu gutegura iyo ntambara izokwaduka hagati ya bene Burundi biturutse kuri ivyo bikorwa CVR iriko irakora ni Ndayishimiye Evariste arongoye Burundi muri kino gihe, Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi muri kino gihe, Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, Zeno Ndaruvukanye umushingamateka akaba no mu nararibonye z'umugambwe CNDD-FDD n'abandi nka Cyriaque Nshimirimana, Pierre Claver Ndayicariye, Aimé Joseph Kimararungu, Leya Pascazi Nzigamasabo, Stella Budiringanya, Laurent Kavakure, Elina Himana, Deo Ndikumana, Alice Nijimbere, Pascal Niyonkuru, Denise Sindokotse, Charlotte Rukundo, Selemani Mosi na Vianney Ndikumana. Radio Haguruka ikabisaba abarundi bafise ico bazi kubiriko bikogwa n'umugwi CVR vyo gutanga amazu canke amatongo uvuga ko uriko urabisubiza bene vyo kandi bitari mukuri kubishikiriza Radio Haguruka. Mushobora guca ku nomero WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 48 590 canke kuri email radiohaguruka@gmail.com. Mu bihe biri imbere tukazobashikiriza ibitari bike mu bijanye n'amanyanga umugwi CVR uriko urakorera abarundi. Na Leonce Ngendakumana inararibonye mu vya politike avuga ko Pierre Claver Ndayicariye azokwegera abarundi kubera ivyo ariko arakora, niyo bahuye ngo nareka kubimubwira. Kubwa Leonce Ngendakumana ari mu bagiye mu biganiro vya Arusha byari byafashije kugarukana amahoro mu Burundi, ari navyo vyatunganije ko hajaho umugwi ujejwe kurondera kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR. Ndayicariye ari mu bintu vyo kwihura abatutsi nariko aranywanisha abarundi. Ukuri rero abarundi ngo bazotegerezwa kuzokwicara bakakuvugana bavuge bati ukuri nuku ivyabaye ntibizosubira. Ushikana roti bajya mu mihindi n'icyo bamaze cyo ni president ne ubu mwaka batwibaho ijya kuruda ushaka uyaje constitution bavuga abantu kandi bimwe byose muri constitution bimwe murakorutarusha ikaba murakorutarusha zo dusubira bidya bya commission militaire muzo ribara dabatanga uyu ambasaderi ndayicari muri konse naho bisoma ndahamwe naho bisoma ndahamwe kandi
ni chapitre ikomeye cyane muri reconciliation y'abarundi c'est un chapitre ikomeye cyane burya tuza kuzovugana ukuri burya ukuri ku byabaye dutegerezwa kwicara tukazokuvugana kukandikwa neza mais pour ne plus jamais ça pas pour la vengeance pour ne plus jamais ça bijya ndayicayemo n'ibindi bintu bizaba bidukwegera ahubwo jewe tugenda mubwira tuzo dukwegera wewe kumata ku itariki y'abahutu abatutsi no gacamata ku yindi tariki ndetse tuguma turi kurarize bamwe hari abandi hariya gusa none ubu turi kurabira ko zonwanisha abantu kwasubiza hamwe gute Ishirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu akate Burundi ryasohoye ireresi igaruka ku matora yo mu mwaka uheze wa 2025 igaruka ahanini kutunenge twaranze ayo matora akarorero umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi warakumiriye muri ayo matora imigambwe itavuga rumwe nawo bituma haba intwaro y'umugambwe umwe ibiheza bikagira ingaruka mbi aho akenshi intwaro itwaza igikenye ikabuza abantu ukwishira n'ukwizana kandi igahungabanya agateka kazina muntu umukuru w'ishirahamwe akate Burundi umushingwamanza Armel Niyongere mu mukurikire akate yarakoze ireresi ijanye n'itunganywa ry'amatora yabaye mu mwaka uheze 2025 mu Burundi aho iryo reresi twashatse kwerekana yuko ayo matora ari mu tunenge twinshi twatumye naho ayo matora ashikana umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD atawundi batangiye atamugambwe utavuga rumwe na leta bari kumwe mu nama nshingamateka wibonekeza umugambwe umwe gusa CNDD-FDD aho tugerekana ingene uwo mugambwe watanguye kwigiza inyuma abari mu migambwe itavuga rumwe na leta kugira ishobore kugenda mu matora yonyene ivyo rero tukerekana ingene ayo matora yatumye aho umugambwe umwe mu nama nshingamateka ikerekana ingene CNDD-FDD ariyo itwara yonyene ata migambwe n'imwe bafatanya mu migambwe itavuga rumwe na leta tugashaka rero kwerekana yuko ivyo bigira ingaruka mbi tukerekana n'ingaruka mbi zagiye ziribonekeza muri ayo matora y'umwaka ingaruka mbi nuko uravye ingene amatora yatunganijwe uravye ingene umugambi uri ku butegetsi utigeze wemera ko imigambi itavuga rumwe na leta ija kwiyamamaza urugero rungana umugambi uri ku butegetsi ivyo vyose biri mu vyatumye amatora atatunganywa neza agatuma umugambi uri ku butegetsi wihariza ibibanza byose mu nama nshingamateka mu berekera abamusaneri hamwe n'abahanuzi b'amakomine ivyo rero bikerekana yuko utayashatse yuko aba guhiganwa hamwe n'abatavuga rumwe na leta igiteye ubwoba kuri ayo matora atuma haba umugambi umwe rudende mu ntwaro kuva mu bakuru b'imitumba gushika rwego rukuru rw'igihugu mu nama nshingamateka nkenguzamateka bituma umugambi uri ku butegetsi ukora ivyo ushaka ata abandi batavuga rumwe na leta bashobora kugira ico bavuze ugasanga bariko bakora politike yabo programme yabo y'umugambi CNDD-FDD ugasanga abandi ntacyo bafise bavuga arico gituma kenshi usanga hatahaba intwaro mbi intwaro y'igikenye intwaro ibuza abantu kwishira no kwizana igace yongera igahungabanya agateka kazina muntu iyo reresi igaruka kuri ivyo vyose mu ntumbero yo kwereka abarundi ingene ivyayo matora vyagenze bakuremwo icigwa cotuma haba ukwishira no kwizana mu Burundi inzego zikomeye zitunganiriza bose kugendera agateka kazina muntu n'ubutungane kuri bose subire mukurikire umushingwamanza Armel Niyongere arongoye ishirahamwe akate Burundi ico bituma rero muri akate twabonye yuko twokwereka neza abarundi ingene vyagiye biragenda kugira turabe icigwa twohakura mu kugira habe ukwishira n'ukwizana mu gihugu inzego zikomeye zunganiriza bose kugendera agateka kazina muntu n'ubutungane kuri bose iyo reresi mushobora kuyisanga ku mbuga z'ishirahamwe akate Burundi hamwe no kuza radio haguruka
abigisha bakorera muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga baratabaza ngo bagarukirwe. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Burunga yarayatanze itegeko ku bayobozi b'amashure ko abigisha bamenyesha gusumba abandi mu kibazo ca leta co mu mwaka w'icenda bakora cane mu gusubirishamwo ivyigwa abanyeshure. Abigisha bamwe bagatonda kuva isaha imwe y'igitondo kugera isaha zitandatu, abandi bagatangura isaha 8 z'umuhingamo kugera isaha 12 z'umugoroba. Abigisha bavuga ko barushe batagira ikibatabara. Bamwe n'abandi bakaba basaba abarongoye indero mu Burundi kurondera uko baduza umwimbu badahohoteye abigisha canke abanyeshuri, atari uko intwaro yabo izo bibandanya kugaragaza ko itarajwe ishinga n'ineza y'umunyagihugu, abarundi bakazoca ngo bava hasi bakayisezerera. N'inkuru tubaza Ninete Nancy Mutoni. Igitegeko umuyobozi w'indero mu ntara ya Burunga yaraye aritangiye mu nama yagiranye n'abayobozi b'amashure kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 4 Rusama 2026 bitegekanijwe ko umwigisha wese mu kigo ciwe mu gihe yacaguwe mu bandi azogitanga ku bana basanzwe biga mu mwaka w'icenda ku bigo bibiri bitandukanye ariko bahuriye ku ishure rimwe kwigishirizwaho. Abigisha bava kure bazokwigisha inyuma y'umutaga akaba ari bo buzuye amaganya gusumba abandi. Abo bigisha bamenyesha ko ari ngorane kuri bo gutaha isaha 12 z'umugoroba mu mitumba atatike yo kwiyunguruza bafise, eka atani kibunguruza boronka mu gihe boronka niyo tike kubw'ingorane y'ikena ry'igitoro hamwe nuko bigisha mu mitumba. Abo bigisha bavuga ko barushe. Umwe muri bo twahinduye ijwi mu mukurikire. Ejo duteye wa Burunga yari ngaha mu Rumonge ariko agirisha inama abayobozi. Ariko bagirisha inama akavuga ko bagira bahinge ingingo tugiye kugira ngo kugira abana bamenye. Ejo rero muvyo yavuga inkanasa barategeka kugira ikintu bita renforcement ku banyeshuri bo mu w'icenda. None rero dufate nk'uye nka mu Rumonge baca baraba ishuri kimeze nk'ivyegeranye. Gusa ndabira jewe kora mu mitumba nababwiye ndiko ndagenda numva baca baraba ishuri yitwa nk'iyegeranye yitwa kuyoba yegereye. Rero mu nkubu mu gitondo jewe ngenda nigishe abana bo mu w'icenda. Aho ngo mpera saa moya ngeze saa sita abana baca bataha saa 8 baza kuba bagarutse. Haca haza uwundi mwigisha acahera saa 8 akageza 12. Urumva acafatanya abana b'ishure zibiri agasanzwe anigisha. Data wanje ngo baca barabuciye ubwenge ngo bahora amenyesha ngo bari akombina amashuri abiri akigisha. Dufate nk'ubu wese afata abanyeshuri bo mu w'icenda bo ngaho kuri Saint-Augustin mu Birimba agafata nabo kuri Iriba, uwo ku mugoroba agaca kubakombina agaca bigisha. Nawe aja kugeza isaha 12. Muce munyumvira abantu b'Imana, twebwe dukorera mu mitumba. Ikike n'ubu ndiko ngenda n'amaguru. Utu ndabira rero twebwe dukorera mu mitumba. Ucumbira uwaza guha kuva saa 8 gushika 12 ataha gute ntibateguye ukuntu amanuka, niyo déplacement ntiboneka, niyo tike ntayo batanze. N'ukuri kw'Imana twe turarushe dusigaye tuvuga tuti Imana yaduheze rero. Abigisha bigisha mu mwaka w'icenda baratangazwa kandi n'ingene umuyobozi w'indero mu ntara ya Burunga yaraye yashikirije ko abayobozi bafite abigisha batahejeje programa y'ivyigwa by'umwaka wose mu bice bibiri biheze, icya gatatu kikaba cyo gusubiramwo ivyigwa agiye kubakura. Abigisha bavuga ko bigoye guheza mu bice bibiri urutonde rw'ivyigwa bigenewe kwigishwa mu bice bitatu. Umushikiranganji w'indero ngo niwe yarakwiye gutanga uruhusha rwo kugabanya urutonde rw'ivyigwa hakaboneka ivyigwa bitangwa mu bice bibiri gusa. Uwo muyobozi w'indero mu ntara ya Burunga araruhishije cyane abigisha. Ndabona ibintu bitugeze ahantu aho hariho n'abayobozi yavuze ngo arakuye abanje kubaza ngo batarahiza porogaramu. Mbega ko minisiteri ya edikasiyo yatanze ibice bitatu twigisha, mbega umuntu aheze ibice bibiri atarahiza ntuzuye porogaramu. Icyo gice cya gatatu nibabwire minisitiri agikureho amenye ko twe dukorera ku bice bibiri. None umuyobozi narashika 6-9 yavuze ngo barinde baheze umwaka atatu batarahindura ngo kubera ngo batahize porogaramu. None umwarimu yoheza gute? Ibi byose ariko baragira kumpenda ukunkanganiza nkajya nkagenda ku kazi. None bibaza ko jewe nk'iri saha ndiko ngenda n'amaguru n'ubu nibantora ngo nje kwigisha ku mugoroba nzakumanuka n'amaguru. Baribaza yuko njya kubikora uko babigomba, bampenda ko bampemba nanjye ndabahende ko nigisha. Aba bantu baraturuhishije dutabare murakoze.
bamwe n'abandi bakaba basaba abarongoye indero mu Burundi kurondera uko baduza umwimbu badahohoteye abigisha canke abanyeshure atari uko intwaro yabo izobibandanya kugaragaza ko itaraje ishinga n'ineza y'umunyagihugu abarundi bakazoca bava hasi bakayiyamiriza. babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akwiye kwiyamirizwa n'abemera Imana kuko yarayabesheye Yezu ngo yahinduye umwana ingurube. Mu mukurikire akaba yabishikirije mu ijambo ryiwe ryo kuri uyu wa mbere Rusama 2026 ku munsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Ndangiye gituma abayisilamu batagira umurongo ingene byagenze Yezu akiri umwana mutoyi yarakina n'abandi bana nk'abandi kuko twese twakina nuko n'uwo mukina hanyuma hari n'umwana bakundana mu kibazo cy'iwabo Yezu akamwitana baza gukina hanyuma ababyeyi batubagira isari kubera ba Yezu harabori iwabo maze Yosefu na Mariya Yosefu yibere mu bazi bari bikeneye maze urishikanga bazana utumuma ntibazana intama hanyuma rero umunsi umwe ababyeyi baragira isari batikiye akaraho ka Yosefu kaguma kaza kudutwara umwana epari karagabangana hanyuma rero umunsi umwe Yezu aje kumwitana ababyeyi bakabanyegeza umwana mu ngunguru bamunyegeze mu ngunguru Yezu araza sinanze mwitana wa mutana wanje hanyuma bati si bari twamutumye ngo none mu ngunguru hari iki ngo hari ingurube ati sawa nta ngorane nzogaruka ejo atari ikintu hanyuma bagiye kugura ngo bamukure wa mwana batanga ari ingurube. Abantu rero bameze nk'uko Evariste Ndayishimiye ameze mu vy'Imana ngo nibo batuma abemera Imana bafatwa nk'imburakimazi bakabagwanya. Kurikira Charles Nzeyimana, Bishop w'ishengero Cluster the Power of Victory Church, aho asigura ko ivyo President Ndayishimiye yarayavuze ari ibara. Bijya bintu nibara abantu b'Imana baba abakristo cyangwa abayisilamu bari bakwiye guhaguruka bakiyambiriza rya jambo ryavuzwe kubahuka kubeshyira Yesu Kristo ari umwana ko yahinduye umuntu ingurube. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Abantu baruke guhaguruka baba abayisilamu baba abakristo bakiyamiriza rya jambo kuko abantu nk'abajya bandayishimiye Evariste nibo babigitutsi ku bantu bemera, nibo batuma babandi bita les hommes de la science banegura ibintu by'Imana ko rimwe na rimwe abantu basenga Imana umengo nta bwenge bagira, kuko nkabijya byumvirije n'umuntu w'umanthropologue babandi biga ibyakahise kiremwa muntu cyangwa ibikubizo n'abantu b'abarkeologue bamwe bagira ibintu by'ubuvumbuzi cyangwa abahistorien bajya bize ibyakahise cyangwa abantu b'abacrivain babanditse bobona ko abantu bemera Imana batari seriye bafatiye ku mvugo za Ndayishimiye kubijanye n'iyobokamana. Bijya bintu kubihuza kubivuga umukuru w'igihugu birateye ubwoba, ari nacyo gituma iyo usomye umusiguzi 10 ku murongo wa 16 avuga ngo uzobona ibara wa gihugu umwami wawe iyo ari umwana abaganwa bawe bakazindukira kurya. Murabona ko Evariste Ndayishimiye imvugo yiwe mu kanwa no kurya kwaryo ubwoko bw'ibikoko byose. Urabona ko yagize n'amahirwe bikanamukundira. Bijya bintu yavuze nta hantu na hamwe biboneka mu ijambo ry'Imana. Yesu Kristo tumubona mu ijambo ry'Imana mu bihe bitatu: mu gihe yavuka, mu gihe yari mu rusengero ariko aravugana n'abayobozi b'ishengero kijya gihe, no mu gihe akuze amaze kubatizwa na Yohana agatangura igikorwa cyiwe kivuga butumwa. Ubuzima bwa Yesu Kristo akuze tubona ko yarangwa n'ibintu by'urukundo no kugira impuhwe. Mbere niyo usomye muri Luka 23:33 ariko arabambwa hatwereka ukuntu yasabye data ngo agirire ikigongwe abariko barabimukorera kuko batazi icyo bakora. Kubahuka rero kuvuga ko Yesu Kristo yigeze guhindura umwana ingurube no kurogota ni kosa rikomeye cyane yavuze. Yigeze kumwe kwa Herode, yigeze kuvuga ibintu agasa kwita Imana, yigira kumwe kwa Nebukadinezari. Kugerageza kubihuza rero ko abasiramu gituma batarya ingurube ari kubera icyo kinyoma ciwe ntabwo ari byo na gatoyi, kuko hagati ya Yesu Kristo hamwe na Muhammad intumwa y'Imana hariho imyaka yababa
600 ni ukuvuga muri 570 n'inuma ya Muhammad yatangiye kuboneka ku isi. Yesu Kristo yaramaze kuva ku isi, kandi usomye Yesu Kristo akivukira ngaha ku isi, abayuda bari basanzwe mu myemerere yabo batarya ingurube kuko babibwirizwa n'ibyanditswe. Usomye umubare w'17 barabuzwa kurya ingurube kubera bagifata nk'igikoko gihumanye. Wasoma mu gusubira mu byagizwe 14:8 naho nyine haravyerekana neza ko kurya ingurube kizira kubera ari igikoko gihumanye. Naho rero ntari umuhinga mu by'abayisilamu, ariko abayisilamu baravyerekana neza mu gitabo cyabo cya Quran igice cya 2 umengo ku gace k'123 harerekana neza ko abantu batemerewe kurya ingurube kubera ari ikintu gihumanye, kandi abayisilamu beza baremera Imana bakanayizera bakumvira ijambo ry'Imana rivuze, bareka kuzijya gusa kubera babibwirizwa n'ijambo ry'Imana bemera ribonekera mu gitabo cyeranda cya Quran. Ntaho bihuriye na bijya bintu bibarite Ndayishimiye yavuze. Ari nacyo gituma abakristo n'abamizima baroke guhaguruka bakiyamiriza bijya bintu nibara by'ukuri ku mutemero mukuru w'igihugu kuvuga ibintu nk'abijya. Ni inkuru tuzogarukako. Imbonakazo zivugwa n'umugambwe SNDD FDD ntizoshikwa ko abakozi bategerezwa gukora batariko bakora uko bategerezwa bivuye ku ngorane nyinshi zibugarije. Umwe mu bakozi abishikirije inyuma yaho kuwa mbere Rusama 2026 hahimbajwe umunsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Mu nyandiko uwo mukozi agira ati nduguruye twamugina. Umunsi mukuru w'abakozi n'akazi washitse mu Burundi, umukozi ageramiwe bidasanzwe. Umukozi ntagira haba yaharonka ugasanga ari inzu amahera arenga umushahara wiwe. Umukozi ntaronka uko yiyunguruza kugira ashike ku kazi. Umukozi nagira ifumbire. Umukozi arapfungwa atacazira. Umukozi nagira itegeko rimukingira mu kazi. Umukozi aragwara ntiyivuze. Ivyo ni bimwe muri vyinshi umukozi ariko ahura navyo mu buzima, ariko igitangaje nukumva ngo Uburundi buri mu mbona kazoza. None ko iyo mbona kazoza izoshikwa ko kubera umukozi ariko arakora, arima, adandaza, ashora n'ibindi, ariko uwo munsi n'ukora iyo yiyungunganije araburabuzwa. Ubwo iyo mvugo y'Uburundi bwifashe mu 2040 buteye imbere muri 2060 ntizohava icika ururirimbo rw'umugambwe uri ku butegetsi. Harakenewe intwaro igarukira abarundi. Intambara si guturika kw'inkoho gusa, kuba abarundi bangara bagata imiryango bagaheba ubuzi bakaja hanze y'igihugu kwisumamwo, iyo si intambara. Harakenewe abosukamwo mabisi. Jewe mbona abarundi bari bakwiye guhaguruka bose atawuvuyemwo bakagwanya intwaro mbi ya SNDD FDD. Inzego zose, igisirikare, igipolisi nibije imbere abarundi kugira umurundi abeho yibeshejeho adateze amaboko ngejeje ngaho. Ukuvuga menshi siko kuyamara ndugaye twamugina. Ni hano amakuru mwateguriwe agarukiye. Ndabashimiye mwebwe mwese mwashimye kuyatega abiri hamwe n'abitanze akaboneka akongera akabashikira. Imana ibandanye kubarinda, ndabike banuye musigara amahoro naho ubutaha.